Ufata ngiki? Bizeneza. Nkoro. Bizeneza. Umeze fresh? Yabari kwanje. Uri kumera Kercy. Uri kumera Kercy wala agisi bakuzi ba Loy TV. Twicare basi bro. Twicare bakuzi ba bakuzi ba Loy TV. Wala Kercy. Kuyapa. Bakuzi. Ne Kercy yajenga gutegana. Sohoza. Yase kuvuga. Mwitaye muri gahunda man. I just want to everybody. My name is Radio. This is Loy TV in Burundi. Yes ni Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Yes nagatsira hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV in Burundi. Yes right now rero maze uno musonisho. Right now twagiye kuraba umuririmbyi bivugwa yuko agwaye. We ukibavuga yuko agwaye ariko abafana ace nabandi bantu bagiye batandukanye bavuga yuko ari muri base kugira ngo bikomeze avugwe cyane kubera iki amazi misa dasohora nimba mahera yaheze nimba ari biki yes we now rero twagiye muri quartier asanzwe abamo twabagije ntazi ntitwari tuzi ni yaba ariko twabagije turumva neza ikaritiye abamo we now rero twamaze gushika muri iyo quartier ariko inzu ntituzi iyari yo neza na neza ariko cameraman washaka kuza twegere kidogo kugira ngo tubaze turaza kuhatora tu cameraman come we gusa come abakuzi ba Loy TV mwe mube gado gusa mugumane na radio promoter ageze kuri camera kumwe na Ori big up sana brother ndigira man shaka basobanurira haba man kugira ngo turage ko ndagenda man ugira nzubaze nawe oya bro banze umbwire abandi shaka kumubona today ane chora nona ni bujumbura man bro man gucyo Marco umuniga bro no yari bakuzi ba Loy TV ngo ndamucorere wallahi bro turi gang man oya nivyo man banzu reka ibyo bintu bro bakuzi ba Loy TV ngo ndamucorere kugira nyereke inzu haba bro reka gusa tembera kugira duce amafaranga pore reka man urazi basi ndahazi kabisa kende baswanyereke bro kuya bro ageze bakuzi ba Loy TV abari abo sasa bakuzi ba Loy TV cameraman we gusubira gado sasa pale cameraman come sawa wait thanks here bro ndaguchorera rega man free ko tayari bakuzi ba Loy TV reka tumuchorere basi maniga ndaguhe igihombe basi bro yes bakuzi ba Loy TV big up sana bro yes bakuzi ba Loy TV man twese turi ngaho dushaka amamuro urumva nawe anyere sirifo konda yes bakuzi ba Loy TV urona yuko turinze guciragira batwereke natwe rero ibara surprise yimesha nimba yirembesheje ngo mani ngo hit ibiki nimba yase gukora kubera yigwaje man turabimenya today cameraman we gusaba gado hari pango zibiri wallahi narimenagurise ni sawa yes bakuzi ba Loy TV batubwiye yuko ucumanuka boro rena sasa kamera ageze bakuzi ba Loy TV faster cameraman ariko rero mbona imiryango myinshi wallahi bari ino ariko rero ibiboro menga ivyo mode musinibaza ko ari hano wallahi cameraman sha Titus nabsutuguru tungano wallahi ndibaza singa ageze bakuzi ba Loy TV Sani hapa wallahi sawa cameraman ready yes bakuzi ba Loy TV come bakuzi ba Loy TV now amaze gushika nakubwiye ona Kercy Titus sasa bari mu biki rero sijuye urabona sasa vipi bro ko fresh nafeze kebuke man monzi Kercy ona Kercy cameraman ona Kercy Kercy vipi ko fresh umeze neza baba ko fresh ndagufata Ufata ngiki? umeze neza Nkoro. umeze neza umeze fresh Yabari kwanje. uri kumera Kercy wala agisi bakuzi ba Loy TV twicare basi bro twicare bakuzi ba iri byo mane habone abani gato yes
Awaniga kwiraha. Ana kashagoshi ka Kercy unaona? Na Kercy. Kercy yashabe. Sasa brother vipi leo kumbe fresh? Nukia bwa kweli nibigenza gutisa. Kweli. Ngoye kusanze njyanye none gamana. Sio munzi muri shamba. Mezereza basi. Fuma dusohoka pana mu. Bro hapa bakuzi ba Loy TV na nyene nakubwiye ati today turamenya Titus aragwaye cyangwa izi rwe nakubwiye ati ebana mube gado gusa mwabonye twamaze kubashikia na Kercy wicara basi Kercy kuya hapa basi Kercy kuya hapa Kercy ne kuyashavuye wamukubise bamunjiriye ku bantu nk'ubuye musanga n'abaturi yacu baruzi ko mutari mu kwimo ne Kercy yaje ngaha gutegana sohoze yase kuvuga mwitaye muri gahunda man. Yes bakuzi ba Loy TV reka tumuramuse basi byonye basi umeze neza gusa umeze neza Kercy Ntunkoroke. basi Titus basi muhamagara icyaraho Kercy basi hapa muhamagara egirino basi egirino Kercy neko yashavuye basi bane yachavuye ni kwera yene rumva izo gahunda na jeni kwera ari wanje ariko brother rega dutegeza kuguhiga kubera yuko hari amakuru ariko arakuvugwa ko bivuga bamwe bavuga ko uragwaye ubwaho ugaposta nguvuga yuko ugwaye abandi bakavuga ati ni base ashaka kugira ngo avugwe sana ni mugihe umaze n'igihe utadoye imiziki bro sasa brother right now bro dushaka rero tumenye ukuri kabisa tugira ngaho nyene brother byukuri uragwaye cyangwa imeze gute nagwaye wowe ntubona none meze gute sinshwanutse ndabona umeze fo cyangwa nyene ni base ya aya na base jewe kweri nimba hari hama base je singira base yo kugwara agisa ariko rero je hagati aho n'ubusindemera neza ikintu cyazanye Kercy ngaha bro none ugwaye utari kumwe n'abaniga ababire usanga uri kumwe na Kercy mu Geto bro kandi twasanze hugaye bakuzi ba Loy TV yabuguruye none sinzi yuguruye sasa umva hari hugaye hari hakingiye ko tu bisanzwe bro kumura kwereke waticha yaze wala waja hanze gute kandi je nguma numva ngomba kuruhuka nyene je nari nduhutse tu urana nawe yari yipoheshereje kawaida nyene ari kuri telefone simple nyene ariko gabe yase no kutuvugisha se no kuramusa abakunzi ba Loy TV Kercy basi mubwire basavuge ndamubwira vuki kandi yase no kuramusa cameraman wala baramutatu basi n'abakunzi ba Loy TV Kercy bite basi umeze bien Ico gimikunda gitari ya basi umeze neza basi byonyene Kercy bite unashaka hiki umeze neza Kercy ko yase kuvuga bro Kercy mani isohoka hanze oya banze twishure basi Kercy basi vuga tumeze neza gusa basi cyadusuka umeze neza hanze urakomeye hanze turakomeye bakuzi ba Loy TV abadukubita wala Kercy yashavuye ndamuzi wala abaduku ariko turamuvugisha murabizi byanka byakunda turamuvugisha sasa Titus yende turashaka kwanza tuyage kugira ngo twe twavuze ati ebana today Titus waranimuse kwanza bro azubwira ntora ahantu bagama jena kuba hari aboro mukavuma sasa rero kugira ntora ahantu bamaniga navuze ati wallahi today turamuhiga makatu mutoye kandi ona yuko azubwira ndagutore azamete yamenya ahantu wimukiye amahini turabakoresha amahini abanyereka aho uba kwadanize gucora urayansubiza cameraman ndabese none wowe ugiye kuraba umugwayi kweri ni wakurihira déplacement canke genze kugwaye je navuga ati shaka menye wallahi ni Titus agwaye canke ari muri base ariko right now rero dushaka witangira umuco kuvyiboneye ngiro yansigira rero urenze ahubwo igihumbi nataze dushikaga uraki we nawe we umva utwara ibintu vy'umugwayi ga mugawe ryajambo ry'Imana riragufata umva ho kira ego ugwaye ucucora kugira ukirera ncorera muganga kweri wenyene niwe muntu ashobora kuronka gusengera abansengera wewe hajye babarosa akazi nyene kabongereza kwizera man no gusengera utancoreye oya utari na muganga urumva ahubwo ndindira ariko igihumbi cyanjura kimo ntaco bakuzi ba Loy TV kwanza dushaka tubwire brother udashaka utanga umuco kuko hari benshi bavuga yuko uri muri base ariko nawe ubwa ukavuga ati ebana genda gwaye meze nahaswe gupfa right now renda shaka utanga umuco brother ni naco gituma twakurondeye ahuba nubwo wewe mu kiyantu ha fresh ariko
gusa nuko nyene naho baraha fresh atarahi wawe urumva bigumana ibintu byene bya umwanya nahi wawe rasta baca umugana ati cameraman bavuga gute nyene mbugita nuyifashe kiride mu mwanya uri ngaha bro niwa none nyene inzu ngaha aya hari sho tugiye turi kumwe nawe oya gusa mugabo ashatse yonyirukana nkaja mu ibarabara urumva bamuhaye vance yarashobora kuvuga ati yoca mu nzira ndende ati abantu ndahakeneye ndafise abana biwanje canke abaye kubera tuje kuraba wewe iyo ndayimenya ntimari kuyizana kuko ati twabuze mwamvogeye sana kuri baza tutwarire mani bimeze gute bimeze gute ya muri make kubera fisi muhemu nyene z'abazima ubu novuga ko ari fresh ubundi gusa kweri je nari nagize ikibazo nyene ndagwara kandi ni vya serious ibintu byo kuvuga ngo ni buzz nivyo hari abakora ama buzz ariko je vraiment ni ari buzz ariko barimvye ubona ko mukomerewe brother niyo mugiza kantu rega wo farasta ngo ni buzz abaririmbye ama commentaire yanje kuri Facebook nayipostinze benshi ngwana makombe ngo kuvuma ngo ni hatari ngo musike ngo mwigwaze iyo commentaire kweri yarankoze ko nca nayifuta kubera nabonye umenga aranyinjiriye gose encore nayibonye ariho nkitora nyene bwenge kubera ko harageze harahera n'imisi ibiri ntari muzima vraiment muri koma titape kweri yayangiye gutora ubwenge ngiye kupostinga ko nasanze bamfotoye foto ndamushimira cyane Dogomari petit frère kuri Dogomari niwe yafashije yambaye hafi muri ivyo bihe byose aranihangana ibihe namaze nyine ataza amakuru yanje kuko yarara hanze frère bamubwiye bati we rindira dukora akazi ivyo bihe byose rero twari kumwe kweri niwe yari hafi yanje sasa rero ikintu ca mbere je vraiment novuga nuko nari narishano hanyuma yaho abatari babizi kwera na iryo shano sinaririye ngaho nyene ryari irya kera nuko ryari riziritse mu nda kugira ngo haragera igihe hari hageze igihe rero inyica rigenda rikusya buke nirya rero abamvuye niko babivuze sinzi uko babikoze kandi sinzi n'uwabikoze tugusa jewe bwa mbere nkifatwa nayo navyutse numva nyene fise amadouleur nyene mu nda ariko nkibaza nyene ngira ngo n'utudurere dusanzwe ariko uko vyagiye bigena naciye mbwira petit frère ati bana nshaka kumerekeza ahantu naciye merekeza ahantu mu Rubirizi twari ko dutembera gusa kawaida nyene turagenda hageze rero amasaha nko kumugoroba uko nka 8 saa 9 abana babona nguye hasi ntibazi rero ikina hasi bo baca bibaza ni ingwara yo kwa muganga baciye banyirukana kwa muganga nyene aho gukubitamo serum kweri urumva baci babona ahubwo n'umutima watse kwagarara yego gusa nyene kunsakusa kunyene abaganga nyene baravuze batereka tubanze turondere umuntu kisirisiri azi gupima ivy'ikirundi aje rero yaciye avuga ati uyu muntu no wanje kabisa mwebwe ntace mushoboye iyo foto na postinze yari amaraso nariko ndadawa ku miti nari ngize nari nanyoye bayimpereye aho nyene ariko bishi bavuga ngo ni sestomate wabaye ngo wisize ngo sestomate nisa kujya sinzi sestomate imeze ku sestomate ngo wisize eka kweri foto ni zibiri imwe niho nari ngishika yindi nayo ijya yeah of course Bose ba Loy TV nabwiye ati today turamenya ukuri wallahi nimba gwaye ndibaza gusa ishano niribimo cameraman no munige bari bamuhaye ishano rasta bro kwa mutori wanje avuga ngo ni sestomate wisi oya si sestomate kabisa niwe ego ya bacha bamumenya ya mbere ngiye rero baranyunguruje hano narishikiye mamane Kunzi ba Loy TV video za muriko murayibona murajyamye mu bitaro ngaha ni ya mbere kabiri mwavuga urabona iyi niyo bavuga yuko isize sestomate ndiyo zona yari mu bitaro ajyamye mu gitanda hapa naba kumu afisa marasto bro bavuga ngo sestomate bro sestomate ngo ni cyuma nziza abantu bari baramba
na bamwe mu banyarusaku nkamwe baravuga ngo ni base ya ariko gusa si ivyo siko vyari biri je twarukuri nyine numva naranahatse no guhakwa ya après rero je naciye nje ahantu nyene ahantu hari special kuri jewe barankurikirana bapfumura oya tabivuga mu bapfumu si mu bapfumu mu bapfumba waravuye kwa muganga yaravuye kwa muganga naciye nje ahantu hari special kuri jewe kubivanya n'ingwana ari mfisi ariko si ku bapfumu urumva ngira ngo bari yindi diri kandi ho harimo ibintu byo kurakuza guhamura sinzi gusa je bari kubaramvura ya naje kweri haraje no mu Kongomani umuntu avuye muri Kongo arico kimuzanye korana n'uwo muganga avuga ati jewe ku ruhande rwanje sinshoboye atereka ntumeko mugenzi byari bikomeye gose vraiment yaraje kweri yashitse nka saa 10 z'ijoro avuye muri Kongo avuze ati ngoma mbura umuntu kwera umusore ari umusore agira cyane geragezuze umva yaraje bace barafashanya ari babiri ivyo byose byabaje ntafize ubwenge nyene ntabimenye nibo babikora abari bangwaje dugomari nta nabantu bahashitse kuko baci bavuga bati ntituzi wabikoze ntituzi ko biri igihari rero aha hantu azosubira abantu bazomubona ari uko atoye ubwenge canke asubiye kugira ku oya ni hasubiye kumbona kandi nk'abantu banyandikiye bamwe nko mu minsi nk'ibiri bishurwa na dogomari ya namubwo ntimwari we yaguma ari hafi bamutuma ibintu bikenewe genza nibi ndibuka baramutumye nibugarama kugura inkere tujya dukere nyene dusanze barazimutumye natoye mu bwenge nyene kugira ngo zigarure n'amaraso ngira ngo nibindi bakora sinzi yaragiye bugarama yarabimbwiye ko yigeze kucaye sasa rero après jewe inyuma y'imisi nk'itatu ari yondi ndatangura kumira nk'uto bwenge namazeyo indwi yose ndaza yeah of course candaza rero oya ivyo bakoze byose je nagiye kubona nyene bisanze imiti ya nyuma baguha kugira ngo amadurera gabanuke kubera ko namaha yaragira ikibazo bivanye no kuvomisa nguvu nashira mu ndiko ndavomisa ya ariko iyo umuntu yari acide cyangwa ishano usanga biyebo bitagute cameraman amantuze biyebo bavizinga sinze baya mapumo usanga amahaha yego nivyo rero barambwiye ngende gupimisha ku bitaro bisanzwe barasanze ariko ameze cyane sindagenda sindaja kwenda cha mfata imiti kwanze ifasha kuruhuka ubabare bugabanu zogenda ndabe ko bavuze ati uzogende kwipimisha ariko mahato yagize ikibazo ya bintu nk'ivyo rero mu misanzu histoire imeze ya sasa uramazere kuvayo mbega ubu naho uri kuroroherwa canke naho nyene ko imana bijya biboro ni iboro birakaze harigiye bimera nk'ibihwama bigaca byo ya bijya birakaze gose kandi urumva je ryari ribaye nk'ijya kanga nk'ijya gatatu kubera ko ya ubwa kabiri ntijyahera urumva ntijyahera akunda gusohoka ko ishano gishwa bakunda kwitangira cyane mu bare ko baserva mu mutazi nanyu nane bo guhera konza abasore ntimuteka ndabitse abasore ntimuteka ni gake ngira ngo guteka nyene warofros mushitsi ya mu restaurant ashano boguhama sindavyibaza ikintu kinsiga n'ubu kumenya aho nariririye canke wabikoze ya nicyo kintu ntatahura kubera n'ubundi nimba ari mu kabare ngiye mba ndi kumwe n'abagenzi ivyo dutumye ko biraza ko kujya nyene uba wibereye atakibazo nakimubona ya rero je urumva sifise uwo nikeka sifise uwo ndavyagiriza tugusa nshima Imana ko ndi muzima mudemu wahevye ya sofu ngira ngo bore kunda gukora aba ex mu ex umusohokanye wallahi mwara muhevye manike ama ex oya nta muntu abura aba ex mugabo mwereka gusoma iyo misi miyo oya kweli kabisa nta mu ex Geto aheruka gusohokana vraiment kuganira kawaida nyene bisanzwe ya reka bro hari ishano baguha mani ngo umuntu mu miyaga yap ego mu muyaga birabaho kweli nanje nibaze ko vyo vyaciye ngaho nyene mu miyaga urumva nimba babikoze mu miyaga neje barashobora gusubira canke ryari gusa umuntu atungwa n'Imana uhora usengagamo ndasenga gose senga cyane byaranse gose abasani buvuga amaso senga kandi ndazi neza ko ivyo tubaye mu byose ivyo turonka n'ivyo tubura byose bitangwa n'Imana ya niyo mbega abasani bakugeze ko nabo abasani bangeze ko nyene bavuga ngo na mabezi
abasani bangeze ku benshi bampa amapore mu inbox benshi baranyandikira bampa amapore kweri benshi ariko gusa uwa mbere nyene yari hafi kuva iyo saha kugeza ntashe ni Dogomari abandi nabo bampa amapore gusa Kercy yaza ntivyari vyemewe ko tubonana n'umuntu n'umwe sofu oya basi utaraje hajya bor kiriko yaraje yo reka kuza no yaragukunda sana wallahi Kercy mu bagenzi kweri n'umugenzi kweri urumva sino biharira ngo ukime n'abakunzi baroye ibibabo ariko mariko muramwa ibiye ibintu tunoze ngivyo ibi ivyona kajya kandi bakuzi ba Loy TV Kercy basi bya Kercy basi yo Loy TV oya reka wewe ahubwo ndanamushimiye kubera ko ababwije ukuri je nzanka yuko mvuga basi oya reka oya urumva wewe nk'ubu ikintu ariko arakubwira man wewe ni gute ushobora kuza umuntu yakize ngo je kumubaza ko yaragwaye man urabona erega bo twitwe tuzi ko ari kandi no mukuza ntunabazi twavuze ati reka tugende turabe Titus turabe ko yorohewe ariko nubaragwara ubu n'abakuzi ba Loy TV twamenye ko sawa nshikako rero nshikako wewe nimba ushaka kumenya ukuri uzi ibintu bigishushe ariko nubira ucaya amasaha uza kumenya gute yuko yarisha kuba bimvira kari beza so cyangwa nshobora gusubira kujya situation narimo naho no kubwira nti nari ngwaye nshobora kumenya brother bakoze ba Loy TV wala Kercy narukari hanze amafaranga ushaka nayo mu sekenda bakoze ba Loy Kercy bakoze ba Loy TV wala Kercy kuyapa bakoze bro bakuganye none gamuta wala Kercy kuyapa bakoze ba Loy TV wala Kercy wana radusoye kujya Kercy amo yes yes bakoze ba Loy TV Yesu bakuzi ba Loy TV ona yuko base Kercy ko tubandanye ikiganiro ikintu kimubabaje ngo nako tutageze Titus agwaye ngo tuje ameze nk'uwakize ariko naco reka tubihagarike ariko reka ndabwira ati kora subscribe kuri Loy TV gira Cameraman basi kata we love you so much ciao